kuri komine Vumbi. Barabashikanye kuri komine Vumbi. Hanyuma bashitse kuri komine ukuntu byagenda baca babashira ku migozi bakabadadagira amaguru n'amaboko bakarara baboshe canke bakirirwa baboshe hanyuma barica mw'ijoro. Babicisha amafuni barahonda amafuni. Rero twebwe icya twakora twaba turi muhira habene burya nyene tweba twiriwe turatembera yumva yuko hari akaguma kari mu gihugu. Twebwe twataha hakiri kare nko mu masaha 9-10 mu macumi nimwe hose tuba turiko turatahuka muhira twiriwe gutembera tumva utwo hirya no hino. Mugabo isaha moya igeze twaza bumva inkugo akagoma kakavuga titiri mwese n'amasuka mwirimbi mwese n'amasuka mwirimbi. Aho saa moya y'ijoro niho bacavuza akagoma. Mbo twaza tugenda tugatwara amasuka rero bo nyene twasanga nyene abasoda bakikije irimbi. Ubu nyene mwese imba babiri kinogo. Umunsi wa mbere iyo nkuru bitangura hari mu gihe cyo kumugoroba abasoda bavuye muri sport hajya umuntu ashika afata amazi akoga kikarisiga isabune ku mubiri mu mutwe tukabona barabashoreye n'ibisabune mu maso mu mugongo bagiye babahiye amaboko mu mugongo bakabatwara hirya twe twabakwire mu gikambi bakabatwara kuri prison bucyo ugasura kandi kubona bashoreye abandi. Aha musanteri wanyu yitwa nde? Indwi na kabiri nasinakubwiye yuko yari uwo mugabo yitwa Ntuzenya mwene kabo uri Ntuzema Merito amwita Mamerito. Musanteri wanyu yitwa Mamerito. Yavyifashe mu gute? Yarabafashije? Ariyo kashari watumara we tuma bose bashira aho nawe ba. We twari cyo kintu we yamara abantu yo gufasha gute. Woga nuko amatakamba udashaka yuko yitwa Mamerito irindi yitwa Nyarushatsi. Nyarushatsi Mamerito. None Nyarushatsi Mamerito yatwaye ikajyana. Yatwaye hafi y'imyaka 7. Kushika imyaka 7. Yego. Ko cyari cyabo. Ko cyari cyabo. Yari imeze nka buyo yanabakazana micombero iwabo w'Imana. Abaruri gusa. Abaruri. Ni ururi ni bari bwumve ko bavangwa ni wabo ni w'Imana. Kuko abapezi. Ego. Nyarushatsi rero yatwaye gushika 79. Yatwaye gushika 79. None abo bantu batwawe barabakiriye imanza mu kubica. Abaja abindwi na kabiri harimo indwi na kabiri acibwa urubanza ntajya barahonda ndakurahire nta muntu bakira urubanza.
nagomba kubaremesha ko iki ari igikorwa c'Imana turiko turakora. Ubwa mbere honyene kuba Imana izigama mwe n'aba bantu baba barabibayemwo kugira ngo baze batwereke aho bitumbereye. Abo nabo turabashimira kubera baba bagize uwo mutima. Hari abandi babinyegeza, abo rero babinyegeza nibo bakunda kugira ingorane. Mugabo kandi n'umuntu yokumva, ndavuga nk'aba baba barimvye ibinogo akaba afise ikibazo, yumva avuga ati je ndafise ikibazo mu buzima, ati iyo ndyamye nsubira kubona vya bindi vy'irindwi na kabiri. Umwanya tuba turi hano nabo nyene murababwira baze kugira tubafashe, kugira ngo kuko mu kunywanisha nuko abantu tunywanisha abantu bazima, hanyuma muri uko kubanywanisha hariho ubuhinga bwo kubafasha gukira. Mu ncamake rero ndabona ko bazanye ibintu abamaze kwemerwa gukora, mugende mwambare amasarubete, ibotine hajya hirya, hanyuma nitwabona ko dukeneye abandi, no kuvuga utarimwo aca yigira inyuma aje hajya mu rufasoni. Ntiushaka ko abasekirite ari bo kwirirwa barabwira ngo gira hariya, no kuvuga mucamo bisa abamaze kuronka bakore dukore, hama nivyakenera ko twongeramwo abandi duca tubivugana. No kuvuga rero umuntu atari bwakore na rimwe